ntuhereze umwanya imhemu yo gusamara. Hari umuntu aba yicaye akaguma yumva ibintu biriko biramubaba bimubwira ngo asohoke canke se ngo aje hanze. Ni vyiza ko tugira ingeso n'umugenzo wo kwicara mu nzu y'Imana ugatekereza. Waje mu nzu y'Imana ukagabanya amava-et-vient, ukicara ugatuza, and then listen to the word of God. Abaguma bahaguruka bazunguruka bagira iki, Imana igushoboze. Ntawe tubuzije guhaguruka, mugabo ntagire ikintu kiguhagurutsa kidakenewe, kitari ngombwa ku buryo Satani yo gusamaza. Ni vyiza kwicara mu nzu y'Imana ugakurikirana ijambo, ugatuza, ijambo ry'Imana rigakora ku buzima bwawe. Bibiliya ivuga ngo ibintu byose bizokugwaho, ariko ijambo ry'Uhoraho bizokwamaho ibihe byose. Bisigura iki? Mu gihe utaronse ijambo, udafise ijambo mu buzima bwawe, you have nothing at all. Nta kintu uba ufise mu gihe ijambo ritari ku buzima bwawe. Dawidi yavuze ngo kugira ngo noye kugucumurako. So you have to keep the word of God within your hearts deeply, indani cyane gose. Cyo gituma ari vyiza gutekana hageze mu mwanya w'ijambo. Sit, sira hasi, telefone bibaye ngombwa, listen to the word of God. Wumvirize ijambo ry'Imana. Narababwiye nkuko nari nateguye inyigisho yo kwigisha. Imana yarangenderera iravugana nanje, irambwira kuno kwezi kari ukwezi ko kubona ubushobozi bw'umugisha ku rugero rukomeye cyane gose. Ntago nitaye rero ku bihe byose wowe urimwo, ntago nitaye aho ukomoka. Narababwiye nti n'ubwa mbere nigishije ku mugisha. I've never thought about blessing. Sindigera nigisha ku mugisha, mugabo numvise mwemu w'Imana ariko aransunikira this season gusabira abantu umugisha. I want to remind you yuko umugisha ntabwo ari ibyo ufise. Umugisha ni kimwe, ni zimwe mu bushobozi bw'Imana. Is one of power of God. Nkuko Imana ishira imwemu ya deliverance hejuru y'umuntu, nkuko Imana ishira ingabire yo kuririmba hejuru y'umuntu, nkuko Imana ishiraho ubushobozi runaka buba applied ku buzima bw'umuntu, n'umugisha ni bumwe mu bushobozi bw'Imana buba ku muntu bugatuma hari ibintu bifunctiona bitafunctiona ku bandi, bigatuma hari ibintu bishigwa mu ngiro bitariko birashigwa mu ngiro ku bandi, bigatuma hari ibintu biba applied bitariko biraba applied ku bandi. So blessings is not something, is energies of God, is power of God. Umugisha ntabwo ari ikintu icyo ari cyo cyose. Umugisha ni ubushobozi Imana ishira ku buzima bw'umuntu, ni ubushobozi Imana yugururira hejuru y'ubuzima bw'umuntu kugira ngo hagire ibintu bitangura gufunctiona mu buryo bwitahora bifunctiona. Narababwiye kandi nimba hari ikintu umuntu yogira mu buzima cyiza kibaho, nimba hari ikintu icyaremwe gikeneye, nimba hari ikintu umuntu wese yavutse akeneye, arakeneye umugisha w'Imana. Nimba hari ikintu ukeneye mu buzima bwawe, urakeneye umugisha w'Imana. Yesu natufashe cyane gose. No kumenya Imana byonyene n'umugisha. It is a blessings knowing God. Hariyo benshi bapinga ubuntu bw'Imana, batazi ko Yesu ahari, batazi ko Yesu akora, batemera n'ibikorwa byiwe. They are not blessed. Ntago bagiriye umugisha wo kumenya Imana, ariko kumenya Kristo byonyene, it is a unique blessing. N'umugisha wihariye. Yesu natufashe cyane gose. Nico gituma
igihe cyose utararonka umugisha w'Imana hari ikintu gihajije mu buzima bwawe. Ndagusengera muri uyu munsi umugisha w'Imana uyu munsi muri kuno kwezi utegerezwa kuboneka hejuru y'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Abizera bari hehe batere haleluya. Hari umugisha w'Imana utegerezwa kuba hejuru yawe. Hari umugisha w'Imana utegerezwa kuba hejuru yawe. Ikintu cya mbere umugisha ukora iyo uje hejuru y'ubuzima bw'umuntu, umugisha w'Imana ushyiraho itandukaniro. Is the blessings of God which makes difference. N'umugisha w'Imana ushyiraho itandukaniro. Ndabona Abisirayeli bicaye mu kiyaya, Baramu araza, Baraki araza arondera Baramu kugira ngo aze kuvuma Abisirayeli. Ariko Baramu amaze kuhagera mu gishingo cyo kubavuma agasanga ariko arabahezagira, arahindukira araraba Baraki aramubwira ngo bano bantu ninde yaguhenze? Nimba wabagira ishari ryawe risubize hasi. Nimba wabateguriye inabi yawe yisubize hasi. Nimba wabuze amahoro ku bwabo karakurya, uraza kwicwa n'umutima kubera bano bantu n'abanyamugisha. Hallelujah, hallelujah. Umugisha w'Imana wabashizeho itandukaniro. They were not allowed to be cast because of the blessings upon them. Ntabwo bari bemerewe kuvumwa kubera umugisha w'Imana wari hejuru y'ubuzima bwawe. Mu yandi majambo, umugisha w'Imana wababereye inkizo ibakingira umuvumo. Ndavugana n'umuntu wese ari ngaha afise ibibazo n'ingorane yuko hari umuvumo uri inyuma yiwe. Ubushobozi bw'umugisha n'inkizo ikuraho umuvumo wose uri inyuma yawe uraza gusunikwa n'ubushobozi bw'umugisha w'Imana. Sindabona bizera bari ngaha botera haleluya. Umugisha wavumwe n'ababyeyi, umuvumo wavumwe n'ababyeyi bakakuvuma kubera impamvu zitandukanye. Hariho umuhezagiro n'umugisha uva ku Mana uza kuvumura ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Abakuvumiye mu ibanga, hariho umuhezagiro w'Imana uza kuvumura ubuzima bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndumva muri rino koraniro hariho imivumo iyo muri karande no mu miryango no muri kahise iza kuva ku buzima bw'abantu. Sinzi ko ari abantu bizera bari ngaha, sinzi ko ari abantu barasa ubwoba bw'imivumo bari ngaha. Hariho ubushobozi. Haleluya. Yesu nadufashe cyane gose. Umugisha warabaretse n'Imana irareka Baraki aragenda aramurondera, barahura barafatana, bigira inama yo kuza kuvuma kugira ngo bice ubuzima bw'abantu. Iyo umugisha w'Imana uri hejuru y'ubuzima bwawe, abantu bashobora kuguma bakubona ukaguma wuzura ubwiza, ukaguma usa neza, ukaguma utagata, kandi ntacyo badakora, ahubwo bagatangara impamvu utari kurapfa, ahubwo bagatangara impamvu utagwa mu bitaro, ahubwo bagatangara impamvu kiriho, ahubwo bagatangara impamvu kibandanya. Umugisha w'Imana. Haleluya. Umugisha w'Imana uyu munsi turawusengera hejuru y'ubuzima bwawe, utegereza guhindura ibintu. Haleluya. Umugisha w'Imana uhindura ID y'umuntu, uhindura identity y'umuntu, urahindura the background y'umuntu. Umuntu uko yarari nuko yarameze, wari ufise uko abantu bakuzi, ariko once ukubiswe n'ubu bushobozi bw'umugisha ugatangura kuzura ubundi bwiza, ugatangura gutera iyindi ntambwe, ugatangura kuzura ikindi cyubahiro, ugatangura kugira yandi mavuta, turaza kunyeganza isi y'imhemo. Umugisha wose utekeye ku bw'abana b'Imana utegerezwa kuboneka hejuru y'ubuzima bwawe mu izina rya Yesu. Mani dufashe cyane gose. Haleluya. Reka turaba abantu batari bahari kuwa Mungu, urashobora kuduza ikiganza. Okay, reka subiremwe inyuma gato iminota 2 ibyo navuze ubushobozi bw'umugisha ukora, hanyuma mbandanya n'ibindi by'uyu munsi.
Icyambere naravuze the power of blessings. Ubushobozi bw'umugisha buzana kugwira. Ijambo ry'Imana ryaraje kuri Adamu na Eva babwira ngo nuko muvyare, murondoke, mugwire, mwuzurisi. Have dominion. Muganze, muvyare, mwuzurisi, mugwire. Iyo ubushobozi bw'umugisha buje hejuru y'ubuzima bw'umuntu, umuntu ategerezwa kugwira. Ntabwo ushobora kuguma mu kibanza kimwe mu gihe ubushobozi bw'Imana bwakujeko. Yesu natwase cyane gose. Iyo umugisha w'Imana uri hejuru y'umuntu, naho abantu bogerageza kugufrena, umugisha w'Imana urironderera inzira mu izina rya Yesu Kristo Munyarazareti. Iyo buno bushobozi bw'umugisha buri hejuru y'ubuzima bwawe, no matter how people they can block you, uko abantu bokubloka, uko abantu bogushira ama blockage, uko abantu bokugarana, imhemu yo kugwira itegerezwa kuba hejuru yawe. Utegerezwa kugwira kandi ukabandanya. Imhemu yo kugwira iraba hejuru y'abanyamugisha b'abarepentance mu izina rya Yesu. Utegerezwa kugwira mu rudandwazo rwawe mu izina rya Yesu. Utegerezwa kugwira muri business yawe. Utegerezwa kugwira mu muryango wawe mu izina rya Yesu. Utegerezwa kugwira muri fiançailles yawe. Utegerezwa kugwira mu mafaranga no mu gikundiro no mu bushobozi mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Hallelujah. Naravuze n'ikindi icyakabiri y'ubushobozi bw'Imana bukujeko, you are not permitted to remain the way you were. Ntago wemerewe kuguma umeze uko wari umeze. Iyo ubushobozi bw'Imana bukujeko bwitwa umugisha, burakwambika iyindi shusho. Hari abantu bafise amasura atarayi wabo. Hari abantu barara ahantu batategerezwa kurara. Hari abantu bafise imibiri itari iwabo. Barindira murongo umugisha w'amafaranga, rindira murongo umugisha wo kuvyibuha, rindira murongo umugisha w'amahoro, rindira murongo umugisha w'amagara meza. Uzobona iyindi shusho n'iyindi image utari wiziko. Abantu batangura kugira ngo usigaye usa neza. Abantu batangura kubwira niko wavyibushe none. Abantu batangure kukubwira ngo kusigaye umota neza. Abantu batangure kukubwira ngo kusigaye utaboneka. Hari umugisha w'amafaranga n'ubundi bwiza bwakujeko. Hallelujah. Iyo ubushobozi bw'umugisha bukujeko bugukura mu kibanza kimwe bukagushira mu kindi. Nyereka umuntu umwe wenyene umugisha w'Imana wajeko akaguma ameze kwa kundi nyene. Iyo umugisha w'Imana ukujeko, uburyo aho waryama harahinduka, aho warara harahinduka, ibyo uko wagenda n'imigendere n'imibereho yawe itegerezwa guhinduka. There is a change must happen on your life. Hari impinduka itegerezwa kuza hejuru y'ubuzima. Nimba hari umuntu ari ngaha anye Satana akabari karafata umugisha wawe, yakugariye umugisha, ubaye hindwi ukwezi, umwaka ugomba guhera atampinduka urabona mu buzima bwawe. Kuno kwezi mbere yuko guhera utegerezwa kubona impinduka. Utegerezwa kubona impinduka mu muhamagaro wawe mu izina rya Yesu. Utegerezwa kubona impinduka muri fiançailles yawe mu izina rya Yesu. Utegerezwa kubona impinduka mu bana bawe mu izina rya Yesu. Umugisha w'Imana utegerezwa kuzana iyindi atmosphere y'amahoro atahora mu rugo rwawe. Ndasenze ngo umugisha w'Imana uhindura ibintu byari byaje kuguca intege. Hallelujah. Hallelujah. Yesu nadufashe cyane gose. When the blessings come upon you, umugisha w'Imana ukakuzako, uratangura ukavuga ni ngereranyije n'urugero ndiko, hari ibintu nakwiye gusubira kuza ndakora. Impinduka itanguye kuza. Ngereranyije n'urugero ndiko, hari ibintu nakwiriye gusubira kuza ndambara. Ngereranyije n'urugero ndiko, hari abantu tudakwiriye kuguma turagendana. Hari kwisuzuguza nakwiriye kuguma nisuzuguza. There is a way, hari uburyo kintegerezwa kuvuga, hari uburyo kintegerezwa kugenda. Hallelujah. Wahorira inzererezi, umugisha w'Imana ugatangura kugutransforma. You will be transformed, ukakira uwundi mugisha w'Imana. Icyaka tatu, power of blessings. Ubushobozi bw'umugisha buzana ubushobozi bukuraho uburimbi. It breaks barriers. Ukuraho uburimbi bwose uba warashingiwe. Nimba mu muryango iwanyu hariho uburimbi bw'ahantu mutagera, nimba mu muryango iwanyu hari abantu badasigwa amavuta,
nimba mu muryango iwanyu hari abantu batamenya agakiza, nimba mu muryango iwanyu ari abapagani gusa, nimba mu muryango iwanyu ari abasambanyi gusa, nimba mu muryango iwanyu bapfa bakenye, nimba mu muryango iwanyu bapfira ku myaka mike, nimba mu muryango iwanyu bakenyuka, nimba mu muryango iwanyu hari ahantu batagera, iyo ubushobozi bw'umugisha w'Imana w'ukuri uje hejuru y'ubuzima bwawe, urashingura uburimbi bwose wari warashiriweho, ugatangura kukwinjiza mu yindi atmosphere no mu kindi kirere. Haleluya. Umugisha w'Imana ugushire mu kindi kirere muri iyi periode mu izina rya Yesu. Umugisha w'Imana ukuzanira agakiza kadasanzwe mu izina rya Yesu. Umugisha w'Imana ukuzanira amahoro atamenyerewe iwanyu. Ayaya, urakoze mwihemu yera. Ndumva abantu bari muri kino kibanza, Imana iri kiravugana naje imbwira yuko hariho ibintu bitamenyerewe mu muryango iwabo, Imana igomba kubaha umugisha aribo babitanguza iwabo. Wangahe bavyumvise bahaguruke batere haleluya. Tera haleluya. Hari aho mu muryango iwanyu bagarukiye, ariko hari umugisha utamenyerewe Imana izanye ku muryango iwanyu kandi uciye kuri wewe. Wa mugabo uri kuranyumva mu nda ya nyoko wawe, wa mugore we mu nda ya nyoko wawe, wa mukobwa wa muhungu mu nda ya nyoko, hari umugisha utamenyerewe kandi ugiye guca iwawe. Imana iwuzane mu nzu iwanyu. Abizera barihe batere haleluya. There is this power of blessings. Ndashima Imana ku mugisha w'agakiza. I didn't deserve this. Ntago nari ndabikwiye, na cyane cyane yuko ntari ndanabikunda, ariko umugisha w'Imana uyu munsi niwo wangize uwundi uyu munsi, niwo wamhinduye umugororotsi, niwo wamhinduye umukozi wayo, niwo wamhinduye umuvuga butumwa, niwo wamhinduye umuherezi, niwo wamhinduye kuba uwemegwa n'ijuru, ukorana n'ijuru. Hallelujah. This is a blessings. It's not for everybody. Yesu natufashe cyane gose. Numugisha. Nabwiye the blessings is one which makes different. Umugisha ni ushira yitandukaniro. Urashobora kugwana kubona itandukaniro, kubona difference. You will never see difference until umugisha w'Imana uje hejuru yawe, ugatangura kugutandukanya no kugudifferentiatinga no kukugira ukundi kujyo. Hallelujah. Umugisha w'Imana ikindi chakane ndiko ndihuta, it brings power to take over or to be in charge, cyangwa se kugira responsibility. Umugisha w'Imana uhereza umuntu responsibility. Hallelujah. Iyo buno bushobozi bw'umugisha buje ubuzima bwawe butuma ufata responsibility. You will be in charge. Yesu natufashe cyane gose. Mu muryango iwanyu ni bangahe bavutse bakengerewe, bavutse batagira ijambo, bavutse ijambo bavuga ritumvigwa? Umugisha w'Imana buno bushobozi bw'umugisha buje imbere yawe buguhereza ijambo mu bantu. Hari abantu bavutse batagira ijambo, bavuze batukwa, bavuze badahagwa agaciro, ibintu byabo bidahagwa agaciro, bisuzugwa, bikengerwa. Mugabe y'ubushobozi bw'umugisha buje hejuru y'ubuzima bwawe buguhereza ijambo. Turabona ba Dawidi bavutse nta jambo bagira, bakengeretse, basuzuguritse, bari abantu ari umwungere mu ishyamba hariya yirwa inyuma y'intama n'impene n'inka n'indogoba n'ibindi maybe, ariko umunsi umwe baraza baratoranya abandi ariko batari ku buntu bw'umugisha, ariko ubushobozi bw'umugisha bumukura hari inyuma buravuga nti wewe you need to be in charge, niwe utegerezwa gufata izi responsibility. Turabona ba Yosefu bari mu ibohero bafata responsibility, bahawe n'Imana, baratekinga responsibility bahawe n'Imana, kubera yuko umugisha w'Imana waraje kuzima bwabo, umaze kubakura mu ibohe, umaze kumukura mu ibohero ucumuhereza responsibility. Umwami aravuga ngo nta wundi muntu w'umunyabwenge hari ngaha yoshobora kujira bino byo kujya usibye Dawidi, usibye Yosefu turiko turabona ngaha. Iyo ubushobozi bw'umugisha buje hejuru y'ubuzima bwawe, ushobora kuba waravutse uri nkengerwa, uri nyarucari, utagira ijambo, mugabo ubushobozi bw'umugisha butanguye kuguhitinga, bakavuga ni ntitujya, ntitunywa, nitezwe
dukorera jisita ataragera ngaha, ntitujya ntitunywa runaka ataragira ngaha. N'ubushobozi bw'umugisha buba bwaraguhaye ijambo. Hari ikindi gihe batanamenya kunahari, batanakwibuka, batanakwiyumvira, batanakuvuga no mu izina, no muri komite ntibagushiramwo kubera waza kuza kugwiza umurongo ukabuza n'abandi bo gukora. Iyo bariko barahamagara abandi baza muri komite bavuze izina rye baravuga n'ijyanye nta kintu aza guterera. Ntago woshobora kuza muri komite y'ikintu runaka cyangwa se mu nama y'umuryango y'ikintu runaka uzokubabwa ni twarafashe ibi n'ibi n'ibi, twarakoze ibi n'ibi n'ibi n'ibi, byari byagenze gute? Nta mugisha. Ariko ubushobozi bw'umugisha buje hejuru y'ubuzima bwawe. Baravuga ngo ko hari inama izoko guhitariki nini, woronka umwanya kutegerezwa kuzoyibamwo kandi kukenewe cyane muri iyi nama. Hari ico bakwiteze ko kubera ko hari responsibility, hari no na controle, hariho n'ijambo umugisha waguhaye. Umuntu wese ari ngaha ari mu bihe byo kutagira ijambo, ari mu bihe byo gukengerwa n'imiryango n'inshuti n'abagenzi n'ahabaye, ubushobozi bw'umugisha busireyo impamvu bukwigiza imbere, butuma ugira responsibility, buguhereza ikindi kibanza. Umugisha w'Imana ugushyire mu kindi kibanza mu izina rya Yesu.